Nitondwimana Samuel. Dukora ibintu byinshi cyane, ni ukuvuga kera tukiri bato basokuru baregeka irya mizinga isanzwe, ariko tweho si bisanzwe. Ubu tugeze kuri ya mizinga myiza ya kijambere, ngira ngo murabibona hariya kuri pancarte. Ego ni ukuvuga rero inzuki turazegeka, tukongera tukigisha n'abantu ukuntu bashobora kwegeka. Ego muri make n'uwo ubuki twebwe nta kindi kirekire dukora ku kijanye n'ububuki, kiretse gusa ko duhiga amambaraje. Aratuzimba cane amambaraje mubona hama, turafise amamashini ashobora kubukamura umuntu agakuramwo birya bireziti, birya bintu womengo ntibicaha. Si ububuki gusa, twebwe mu bisanzwe mw'iri shirahamwe ryacu Beekeepers nta kintu na kimwe duta. Birya bireziti vyasigaye turafise ukuntu dukuramwo ishashara. Niyo shashara rero tuca tugenda tugateranya n'amavuta ya elayo n'amavuta ya tournesol hamwe niyo bitwa propolis, tugaca turonkamwo aya mavuta meza mubona. Amavuta meza cane, iyo yisize kwaye nk'amahere aragenda vy'amatashi vy'ibihushi. Na jewe kuva mbere dutanguye kuyakora nta yandi mavuta nisiga ataraya. Notumira abarundi namwe ko aya mavuta mwoza murayisiga ko n'amavuta meza. Ni ukuvuga hari ibindi tutarashira ku isoko. Turakora amabuji, tugakora urya muti w'ibirato, turakora kandi n'indi na medicament aho iyo umuntu yarushe umira akama kamwe ugaca wumva uraruhutse. Ayo yose n'amaproduit tutarashira ku isoko kubera ko uburyo butaraba bwinshi. Twatanguye gukora mu 2020. Intambamyi ntizobura. Uriko uraraba iwacu mu gihugu c'u Burundi, tugafata nk'iyambaraje dufate itekeye ubuki, zaba zitekeye aya mavuta, nta mbaraje nimwe dukura mu Burundi, zose ni import ziva hanze. Rero n'uburyo tugize turacaronka, uragira komande hanze ukazorindira ko bikazogushikira bitevye. Izo ni intambamyi twagiye turagira, kandi bivanye n'uburyo buke dufise ntaho kabisa turagera, mugabo turafise icizere ko mu minsi iri imbere bizogenda neza cane. Ni ukuvuga turi abakozi bagera mu 30, bamwe bose barafise ibikorwa bakora. Turanaforoma n'abandi bo mu zindi ntara, tukabigisha ukuntu bashobora kwegeka, tukabereka ko kujya kuntu begeka kera n'ubu uko begeka ko bitandukanye, kuko ubu buryo turiko turakoresha bwa kijambere bwo kwegeka umuntu acaronka umwimbu mwinshi w'ubuki. Nko mu Rumonge turafiseyo ekipe ikorerayo nyene twigishije, twaforomye mu bijanye no kwegeka. Ubwiye Karusi naho i Bujumbura benshi baratwikora ko tukabafasha, tukabereka ukuntu begeka ubuhinga bwa none.